nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Nahazwa mukama. Umunsi umwe hari ku munsi w'isabato, Yesu yinjiye mu nzu y'umwe mu bakuru b'abafarisayo ngo bamuzimane. Bano nabo baramurereka. Imbere naho hari umuntu agwaye urusina. Yesu rero abarira abigisha n'abafarisayo ati, mbega hari kizira gukiza umuntu ku munsi w'isabato? Nabo barinumira. Nawe rero afatanya mugwayi aramukiza acaramurungika. Araheza arababaza ati, none muri mwebwe ninda toca ashayura impunda yiwe canke inka yiwe yatembagariye mu manga ku munsi w'isabato? Bano nabo babura ico basubizayo. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu gisomwa ca mbere turacumva ijambo ry'Imana. Paulo atuzirikanisha muri ribaruwa yandikiye abaromani. Uyu munsi tukumva adushikiriza umubabaro yumva afise, umubabaro ujanye n'ukungene abantu bo mu gihugu ciwe abayahudi nkawe byabananiye bikabagora bikabata kuwa amazi kwakira Yesu Kristo. Ariko uyu mubabaro Paulo ntawuzirikana nka bimwe usanga umenga turajaho tukababara, tukiyuzura nabi, tukiyuzuza intuntu n'amaganya. Nkuko tubibona yamariko arawuzirikana ko kuko cyari ikintu gihambaye ku buzima bwiwe, kuko yarabibona ingene igihe cyose agiye kwigisha inkuru nziza abapagani bakayakira rwose, ariko mu bayahudi niko hakavunga nk'abantu nk'abakenya bakayakira, abandi benshi bagaca bamuhagurukira bakamugwanya, mbere no kumwica bakahakwa kumwica. Akama yibaza igituma, niyo yavuye azirikana arumvamwo ikindi gituma cy'uko nogira nti uko kutakira kw'abene gihugu biwe ijambo ryiza ry'umucunguzi barungikiwe n'Imana, ko byahavuye bivamwo ukugururirwa inzira y'ubukiriro ko bapagani. Ariko haguma hari ikibazo kuri uko agira ati, none mukama, ibi bintu bimeze gute kubona ari bo bateguwe kuva kera, bategurirwa kwakira Mesiya, mbere yazananye iwabo, ariko biranka ko bamwakira. Ariko abapagani bari barakuriye bibereye mu gipagani, bamwumvise batigeze banamubona, bagaheza bakamwakira neza. Murumvise ingene abisigarana nk'umwitwarariko mwiza wo kubona abo mu gihugu ciwe nabo bakakira Yesu Kristo. Uwo mwitwarariko turawukura mu inyigisho. Bwa mbere nuko umuntu wese akunda Yesu ntashobora kuba ngaho umutima ukaba ntavyonezwe kubijanye n'ubukiriro bwiwe, nivyo, ariko kandi n'ubukiriro bw'abari hafi yiwe. Abo bose Imana yashamitse ku buzima bwiwe, abari hafi na hafi bwa mbere, mbere n'abari kure. Nivyo hari igihe ushobora gusanga abari hafi batakiriye neza ijambo ryiza ubafitiye, umukama wumva aguha nawe mu mutima wawe. Ugasanga mbere abari kure barashobora kuryumva neza bakaryakira. Nje nibukana nigeze kumva umuntu ngeze kumbwira
ngurazi ingene abiwanyu bakwidogera ngo ingene ufasha abandi ngo ariko butabafasha. None baraje ndabankira kubafasha. None ingene abakure bakavyumva bakavyakira, mugabo ari hafi bikabananira. Birashobora gushika. Aba tubana ngaha ku radio ni bake mbona baza kwirega iwanje. Ngira ngo batinya ko no bavayo ngo ndabakotesha nabi. Ntabaza. Mugabo abandi bakaza bava kure bigatangaza. Mugabo nivyo kandi birashobora kumvikana ku rundi ruhande. Mugabo ndakebwa yuko hoja usanga nuwogera ku mfiro abona ari jewe ndi hafi yiwe bikamunanira kwirega. Bigatangaza. Namweza agira ati birumvikana biragora burya nta muhanuzi mubi wabo. Ariko Paulo ntacatererana, agumana umwitwarariko mwiza, aguma bavugira ku Mana. Mbere akagira ati byo nahimba nkapfuma jewe nemiriko gicibwa kugira ngo ababi wacu bashobore kurokoka. So kuvuga yuko umenga yo kubera nawe kubigicibwa oya, mugabo mu kugira ngo atwumvishe ingene urukundo afise rw'Imana rutamutuma agira umutima mubi kubanse kwakira ijambo ry'Imana. Ico kintu kirakunze kutuzunguruka kikadutera, ukabona umenga umuntu bimunaniye kwakira ijambo ryiza ufise ry'Imana muri wewe, kumenga ucyumugirira umutima mubi. Mbere kuvumenga n'igihe uje kumusengera umenga usenga Imana ugira uti mukama nk'ubu ntiwomwereka ukamucisha ko abana b'intoki kubona adashobora kwakira ijambo ndamuzaniye ku izina ryawe. Oya, aho uba wamaze guhuba kuko ijambo ry'Imana, Imana niyizi ingene rishitsa ku muntu umwe wikagusaba iti gumye urukundo, gumuteramiye ubukiriro bwiwe imbere yanje mu rukundo, utegerezwa kugumana urukundo kuri we. Paulo arabitwereka ngaha ingene aguma ateramiye ubukiriro bw'igihugu ciwe, abavuka gihugu ciwe biwe, kugira ngo nabo bashobore gushikira ubukiriro. Ubwo rukundo utegerezwa kugirira abandi n'igihe bataba bakira ijambo ryiza riri muri twebwe, ukaguma uteramiye ubukiriro bwabo imbere y'Imana. Ni n'uburyo bwiza bwo kugumya ubukiriro bwawe nawe. Udateramira neza ubukiriro bw'abandi biragoye kugira ngo uzigame n'ubukiriro bwawe, kuko buca bucika ubukiriro butari bwo, buca utakara ugasigara usanga umenga ivy'Imana wabigize nk'akantu wikebeye kiwawe, wimererewemwe neza wowe wenyene. Ugaca usanga usigaye ubisigura uko wumva wowe bikoroheye gusa, ntubigumya mu ntumbero y'insiguro nziza Imana isanzwe ibiha. Nibitwumvise Yesu Kristo akebura ko aba bafarizayo. Murazi ko n'abantu bamye bamutega imitego bamugwanya, si bose ariko nk'umugwi nka kominote yabo baranse kwakira Yesu Kristo. Nubwo washobora gusanga hari umwe, babiri, batatu bavuyemwo bakakira ijambo ryiwe. Turazi nka Nikodemu n'umwe muri bo, mugabo atigeze yumva ingene bahisemwo kumwigizayo, kandi ari mu ijambo ryiza, ijambo abona rikiza abandi, ijambo riha umutima mwiza abantu, ijambo ririmo urukundo rudasanzwe. Tugire Kristo. Ibintu birashobora gushika, ushobora gusanga mu kigwi cy'abawe bose hamwe hariho nk'umuntu umwe usanga batwara bose, iyo avuze bose baca bakurikira. Kugumana umwidegemvya wo kugira uti ntiyofata ngo ikibi acite ciza twese dukurikire, nkuko atofata ikiza ngo acite ikintu kibi canke kiba acite ciza duce dukurikira. Hariho abagira umwidegemvyo nubwo wasanga bitoroshe, ntibapfe guca bakurikira uko, kuko n'ubundi baramutse bemeza yuko bakiri inyigisho Yesu Kristo baca babaca, bakabakuramwo, bakabafata nabi, bakabatukagura,
bakabagira nyene nk'ibintu by'ibicibwa. Nikodemo murazi yuko nawe nyene yemeye kuvayo, araza ngo aza kuraba Yezu Kristo ari mwijoro ku gutinya ko bamubona. Nivyo turabona kenshi iyo abantu bari mu migwi y'abantu, imigwi irimo ikintu cy'igisysteme cugaye kimeze nk'ikibuye cugaye neza, cugaye kiguma gicunga n'abariyo kugira ngo ntihagire uwushije uca gucisha ko abana b'intoki, kirimwo dictature ikomeye gose. Gasanga umenga kuba wewe kuzana iyindi ngabirano nshasha ukumva umenga ntibironka aho bica, kandi ivyo biri mu dukunze kubiraba gusa mu banyepolitike, no mu vy'Imana biriyo. Sanga ariho abantu umenga ivy'Imana birabugara hakubugurura, hakubugurura ngo bagume bakira ibindi bishasha vyagutse bizanana mu Mana, kuko Imana ntituraheza kuyimenya, ntituraheza kuyakira. Zuba duheje tukiri ngaha kwisi, hari n'ibyo tuzobona tugiye mu ijuru. Gasanga umenga birabugaye, birababoshe, bo nyene bakabohwa, kandi bagaca batangura kugira insiguro ziboha abandi. Ivyari vy'Imana vyarimwe ibintu vyiza byo kugirira neza, kugwiza ubuzima, gutuma abantu bishira bakizana. Gasanga twabikoresheje mu kuboha, kuko twabiboheyemwo iteka ryacu. Dusigaye tubikoresha kugira ngo tugwanire inyungu zacu, kuko bica biduha iteka. Nitubigire nk'ibirondera ubukiriro bw'abantu. Jo bundi barigeze ko babivuga ahantu, cyane cyane kuri abantu batora amategeko, bagatora amategeko yo kwisakara, yo kwiha ibyiza, bagaca batora amategeko yo kudwega no kujwiza abandi badasangiye intumbero. Ejo bakazabona birahindutse, intwaro zirahindutse, bimwe nyene batora bagaca bahindukiriza ko nimwe mwabitoye, nimwe mwabishizeho. Jonda karona somye kuri WhatsApp tuguma wato tumuna cyubwenge ngo yari umuntu w'umusuma, ngo ivyo yiba ngo akiba, ngo bimwe agashira ku ruhande rwiwe, ibindi akaja kubaka agashokeza. Atati kwiri kuguma wubaka agashoke, abantu bapfungwa hano heza hameze neza kujya. Ngo erega ngo mvuye ngahanzo ca ntururira hari yanye, azi gutegura neza kazoza kibaza ibyo ariko arakora. Ngira nti rero hari abantu ushobora gusanga n'ibintu vy'Imana byari byo kurondera intazwa ry'Imana n'ubukiriro bw'umwumwe, tubihinduye ivyo dukuramwe inyungu zacu, tukabyugara, tukabijujuzamwo kuziririza gose, ku buryo usigara usanga umenga abantu ntibahumeka neza, nta buzima bavyumvamwo. Nta buzima bavyumvamwo. Isabato Imana yari yayiyumviriye kugira ngo abantu bayo baruhuke, bahimbaza ubuzima, bahimbagwe hagati yabo n'Imana. Umuntu niyo kwama ari ku bikorwa, niyo kwama ari ko ariruka, arakeneye kuruhuka. Isabato uyu munsi iradutera ikibazo cyo kuruhurira ubuzima, cyo kugabanya amastress mu buzima. Uri umuntu abuza abandi uburuhukiro bwiza, ugumutera amastress abandi, naho uza guhimbaza umunsi w'Imana nturamenya icyo ari cyo, kuko nturuhurira abandi. Uri umuntu abaho agerageza kuremurura abandi, wowe urazi icyo ari cy'isabato, urazi icyo ari cy'umunsi w'Imana. Yezu akabereka ati rero mu gukiza uyu muntu, umunsi w'isabato ahubwo niwo munsi wo gukira, niwo munsi wo kubohora, niwo munsi wo guha amahoro abandi, niwo munsi wo gutuma abandi bumva ko bahimbariwe ubuzima bwabo, bumva ko banezewe n'ubuzima Imana yabashizemo. Si uwo kubirengagiza, guca ubohera ku bindi, ugasanga ahubwo n'ababujije n'icyo boshikira cyiza. Abafarisayo ngo baramurereka, kuko bagira bati sabato ni ntakogwa, ntushobora gukiza umuntu, ko abantu umenga ibikorwa byo gukiza ni nk'ibikorwa nyene byo kuruha. Murazi ko bavuga yuko isabato bari barayikajije gose,
gushika no ku bikoko. Inkoko itayirigi ku munsi w'isabato ntibarirya, ati birahumanye icyo hashikanye, birahumanye kuko yakoze iyo nkoko yarusha. Aba bantu bagira bati uyu muntu nahagwaye narindira isabato ibanza ivemo azoca mukiza havuye isabato. None isabato yeza akagereka bagira ati isabato ntiyagizwe ubwayo, yagiriwe umuntu. Turabe natwe ubwo ivy'Imana turabikoresha kugira ngo abandi bagukigwe mu Mana mukuri no mu rukundo, canke kumbura usanga biziritse, usanga bibuza abandi gutera intambwe, gukura mu buzima. Nakaryo keza tukaraba ingene ivy'Imana tubikoresha, ingene Imana dukoresha izina ryayo kugira ngo abandi baronke ubuzima. Ejo bunamye numva muri izi ntambara ziri muri Israeli na Palestina, murazi ko bashiramwo n'ivy'Imana. Nyapalestina umwe yidogera uwo bavukana mugabo yavukiye muri Israeli ku mugore w'umunyisraeli, mugabo bose bafise umupapa wabo umwe w'Unyapalestina. Yidoga agira ati naho tuvukana iyo Mana yanyu mwayigize igikoresho cyo kudukomora, ntimwayigize igikoresho kugira ngo natwe turonke ubuzima, ntimwayikoresheje intazo bya ntimwari kugira ngo natwe turonke ubuzima, muyigira iyo mukoresha. Mugabo nabo nuko hari abandi bafata Imana yabo nk'iyuko umenga bashiramwo yuko bozimanganya abayahudi, bakazimangana bakavaho. Izo mana ubwo ziracari Imana se umukama wacu Yesu Kristo. Igihe Imana igutumye ukora nabi ibihushanye na bijya Yesu yatweretse tumubonamo, cumenye yuko utanguye guhusha inzira y'Imana, uri kurahuba. Gusa mukama kugira ngo iminsi yose, kugira ngo niduhave tubohwa n'amategeko, amategeko y'igihugu, amategeko y'imiryango, amategeko muri ekleziyo, amategeko y'ubuzi. Hajya uzumva abantu bagira bati itegeko n'itegeko, naho ryo kwica itegeko n'itegeko mafu. Oya, itegeko si itegeko, itegeko nivyo niribeho, ariko kandi rikorere ubukiriro bw'abantu, rikorere ukwiyunguruza k'umuntu, rikorere ukwishira no kwizana k'umuntu, rikorere ubukiriro bw'ubuzima. Amen.